nari numva umenga no muganga ariko arakurikirana umugwayi wiwe. Rero amaze kubimbwira naratangaye cyane, ndiyumvira ibi nibiki vyitayemo. Ambwira ati nukuri ivyo bintu naho ijuru n'isi vyofatana ntivyokunda. Kuvyukuri birashika ubu turabana sinotinya kubivuga. Yaranteye ico bitwa indobo. Uburya ndaba vyonyene biranyereka kwa nkunda. Isura ni top, tie ni top, ariko ndakunda amaguru yiwe. We speak love, you live the passion. Nitwa Ndayikeje Aimable, nkaba ndi umupapa w'imyaka 31. Nitwa Gateka Risijidia, canke la Colombe, canke mama Eza, mfise imyaka 25. Inkuru y'urukundo rwanyu yatanguye gute? Je madamu wanje guhura nawe novuga ko tutahuye bisanzwe, harimo n'igitangaza. Kuko abantu bashobora guhurira mu kabare nta gitangaza kirimwo, bashobora guhurira mu mariage niho hakunda kubera ama meeting ya mbere, bashobora guhurira ku mugenzi anniversaire no, je twahuriye mu kandi kantu gatangaje. Nari muri stage mu mwaka wa kabiri muri université mu Kiganga nico nize, ndi mu Kayanza, ndibuka ko nayenjanye ibyo bitwa ama échantillon muri labo. Nca mbona umuntu yaje kwivuza. Twahuye aje kwivuza. Numva umenga hari umuntu asanzwe ariko arakora prélèvement, ndavuga ati ni mumpe ujya mukobwa wari genda mu prélève. Ariko nukuri ntakobesha ijisho hari akantu ryari ryabonye. Numva umenga nyene ndamukunze, ariko urumva ko umuntu agwaye. Umva ntuze kumfata mu mugwi w'abaravye isura n'amatayi, kuko umuntu agwaye aba yiyegeranije. Mugabo muri jewe narumvise ikintu akantu umenga ndamukunze. Okay, ndamupreleva, ndamukorera ivyo yaraje kurondera. Eba ikintu nakoze nahise niruka kurondera inyishu. Inyishu ni ikintu ca mbere giteba mu bitaro kuko usanga twakira abantu benshi. Inyishu nyuma ya 30 minutes bari bansigiye nimero cenda batelefona ati inyishu zanyu zabonetse. Ca tuba turahuye uwo munsi niwo munsi wa mbere. Rero novuga ko iyo niyo ntango y'ibindi vyose naho tugeze no munsi. Nigiki cyakwemeje ko amaze kuja mu rukundo? Inyuma y'inyishu simva sinaca nja mu rukundo uwo munsi. Mugabo burya ikintu kijanye n'urukundo ni ikintu kivyukira mu mutima, nico kibanza cyonyene biberamo. Gukunda umuntu ntibibera mu nzara, ntibibera mu mano. Mu mutima hari ikintu wumva umenga, hari rido yari yugaye, iriyuguruye uwo muntu wumva umenga wo mukunda. Umva nahise numva uwo munsi nyene ndamukunze, kandi vraiment urumva narumvise indani kabisa ndemeza, umva habari ukwemezwa ati uwo muntu numva umenga no mukunda. Nyuma rero maze gutanga inyishu vyarangoye kuko aho naba nubwo nari mvukira mu Kayanza kandi nakorera mu bitaro mu Kayanza, nawe yaraba ahantu bitwa Imuruta canke mwirango, hari akagendo gatonya ro nka 3 km canke 4 km. Mugabo burya ico wakunze uracirukako ntupfa kukirekura. Nase mvuga ati sindamurekura, reka mpigere coordonnées ziza kumpa yaba. Canda yibuka ko nize kuri Islamique, canda kondera umunyeshure yo hariya muri quartier, ndiranse nyutu nimero ndaturonka. Tinema ndaturonse, umva naca mbanza nkavuga ngo nkamutelefona. Tiri yari wa muganga yakuvura, utirezita twabashikiriye. Mbere nshirako n'ikintu menga nokora suivi umenga nzobandanya nja kumukurikirana muhira, mugabo urumva umuswa wajya umuhino sotera isuka. Umva naba mfise ico sotera mugabo umenga ni suivi. Cyabati rero nzoza kukuraba evolution di malade yuko yo bimeze neza. Naramurondeye aranyakira, nagiye nisunga umenga nje kuraba umugwayi, we ntiyarazi ikintu gihetse inyuma yo kuba naje kuraba umugwayi. Mbega wari witeze kava kubwiriza urukundo? Sinari ndabizi yuko ivyo bintaza kubimbwira. Bien yababwiye yuko nari ngwaye, nari nkiri muri periode yo gukira. No kuvuga vyari bingo byaranangoye dayo no kwakira kuko nari numva umenga no muganga ariko arakurikirana umugwayi wiwe. Rero amaze kubimbwira naratangaye cyane, ndiyumvira ibi nibiki vyitayemo kuko ije uko nabibona nabona ko ari umuganga ariko aritaho umugwayi wiwe. Yavyakiriye gutumaze kumubwira kumukunda? Byaramutangaje cyane kuko urumva birafata akanya kuva ndamuvuye kuja kumuraba, ntiyabaye iminsi iri successive.
haraciyemo nka 4 jours ariko muri 4 jours mva narungika ka message narungika kamwiriwe narungika kamwaramutse mugabo gafise ico gasotera ndahashitse antuka vraiment iyo uri kurakundana n'umuntu aba yamaze kubona ibintu urondera jewe rero uwo munsi ngenda kumuraba nshitse muhira namanutse ndarikocoye nasubiye muhira n'ukuri navuze ati bibi santima sino bisubirana aho na jemva ntegeza kugenda ndabivuze then narabivuze maze kubimubwira reaction yiwe ni yarakiri nyene umukiruki mugabo ambye ati nukuri ivyo bintu naho ijuru n'isi vyofatana ntivyokunda kuvyukuri birashika ubu turabana sinotinya kubivuga yaranteye ico bitwa indobo yaranteye indobo aranyanka hama nta nyene n'imyizi bamfu mugabo ico kundugumizako reaction yagize muri make nukuri yambye ati jewe sindi ready ndacari muto ibyo gukundana n'abahungu si ibintu vyanje nakaye kagaye kambere yakweretse kiri kuramuresha ofete naragasore kiyemera usubu nshaje agasore kigi Bujumbura uduze rugurume ngo buri kucata amanyama yarakiri menshi twambara nyene bana umva twaba twasafye breve hama nari numva ko atonyanga kika muri secondaire je suis universitaire encore umuganga numva umenga ahubwo kunyemera ari musi itegeko ryo kunyemera rero lo fait yo kumbwira ko bidashoboka niko kagaye kambere numvise nabati uwo mukobwa ninde nuwahe hashobora kunyanga kandi niwibage ko nitwaye Mable bisigura ngo umukundwa urumva naba numva umenga nkundwa na tout le monde ariko uwo rero ako kantu niko kantu yankoreye numva karandiye mu mutwe sinumva ko yonyanga wahavuye bigenza gute ngo yemere ibiganiro urumva yaramaze umwaka wose yaranyankiye numva bazi kudiraga umwaka wose kuburyo ca nirobera kuya tanu wundi mukobwa numva nkeneye aho nari mu wa kabiri mu university ndagaruka i Bujumbura maze kugaruka i Bujumbura ndasubira muri stage mu wa gatatu mu Kayanza ndongera ndamurondera umwaka uheze hari umuntu gusa umva yahise angira agafichiringa aramfasha kubimwumvisha hari ndagutahije ukazobona kino kiganiro merci beaucoup warakoze navuye nakira umwamikazi merci beaucoup Imana iguheza gire urumva abandi usanga hari undi muntu akamubwira ati rabujya muhungu mwemere mu nyuma rero yaranyemeye ariko ntorohewe vraiment bitanyorohese basha inzahabu bujya ntuyitora hejuru inzahabu iva kure nabitahuye rero kandi yahita yihuta kunyemera nta gaciro no bihaye ko navuze ko umuntu anyemeye byanduhishije nzomufata neza wamubariye mu nzira yihe ko wemera ibiganiro yararindiye igihe kinini kugira ngo nze ndamubwire ko je ndamukunda nanje bon nishure kuri proposition yari yampaye mugabo hari kungene narengewe apa yugusenga yukumara kumenya confirmation ko vyukuri uyo muntu ni w'Imana yampaye kugira ngo tuze tubane nararengewe ndumva yuko ninamubwira ngo ego ndavyemeye nkumva umenga ivyo bintu ntibiza kuba biryoshe canke ntibiza kugira uburemeretse rero naraprepaye aga petite surprise kuriwe novuga mbere kubivuga je nabivuze muri ico gikorwa ako ka surprise namugiriye maze ukamugirira ndavuga ati nizere ko inyishu yirose acarambwira yego kubera iki wamuhise nko mu bandi bose bakurondera namwemereye kumvo nyinshi zitandukanye ariko imwe iruta izindi nuko yarahuye n'ivyo nari nipfuza yahuye n'ivyifuzo vyanje nukuvuga yari critere ya mbere imwe ishoboka kugira ngo ndamwemerere ica kabiri ni kubera yari mu mugambi wanje komana mumaze gukundana wari wiyumva gute naho twakundanye ntivyatevye crash yahisiba ntivyatevye nawe yahavuye aja muri paramedicale nanje ndi muri université imyanya y'abaganga si myinshi kwitanaho tuba dufise ibisirabisi binini nawe hari yarafatiriwe iki kimwe canke ikindi byaratumye twohagarika uwo mwanya wa mbere twarahagaritse turavana umva aho uwo mwanya wa mbere sine bwaboneti numu family kid 4 nibiki wari wipfuza mu wo kubera umugabo nubwo ntari bwakizwe kera hose naguma numva muri jewe menga nkene mugabo akijije nyene umuntu nyene asenga umuntu yubaha Imana umuntu nyene akorera Imana rero ikintu ca mbere nari ndamwifuza ko
yari umugabo akijijwe casanga arakijijwe mbere yakijijwe kera gose nanje ivyo bintu ntaranabimenya nari nkeneye umuntu afise umwete azi kurondera afise umwete byonse kugira ngo ze turangene tubaho hanyuma afise umwete nk'uwabasazi nukuvuga vyarampimbaye cyane yabaye akandi kagira kabiri katumye novuga nti iki kintu kirimwo mu vyo nari nkeneye icya gatatu nari nkeneye umuntu ankunda apa yukunkunda anyumvira anyumva antahura mvuze gutahura kuko benshi urashaka gukunda umuntu mugabo ntumutahure ivyo vyama vyabaye rero je narumva yuko sinari ndi mubi gose ku buryo ntari gukundwa nari mfise abantu benshi bankunda mugi ikintu speciale kuriwe nari nkeneye yari umuntu antahura acaza ntahura kurusha ngira nuko abavyeyi bo ntahura voilà kaba kandi kantu kagiyeko gatuma no mwemera nukuvuga mu makritere nari nkeneye nako kabwizwa ko bamwe ni igiki cyatumye musubirana mu nyuma rero dusubiye guhura rero niho nasanze yarahindutse yaba physically yaba imva yarabaye mwiza cyane ku mubiri no ku mutima hama afise maturité rero ikintu cyambere cyatumye numva umenga twobana namusanganye maturité itangana n'ukwangana ako kantu n'ubu karankorerako umengana umumama w'imyaka 40 mu mutwe mugabo kubigaragara urabona kari mama jeune ako karankweza akandi kantu kagira kabiri agakiza ako rero nakandi ubwambe dukundana ntiyarakijijwe ubwa kabiri nsanga ari mu byo nanje ndimwo nkunda ako rero karabaye akabijya maturité plus christianity urumva ivyo bintu bibiri bifatanye umuntu akabakijijwe akabomenga naho arakuze burya abantu benshi baratwara abana utwaye umwana rero ucuza urakora n'akazi k'umuvyeyi kongera ugakora n'akazi ko gukunda rero maturité plus agakiza ni ibintu vyamotivye cyane ndavuga ati RSA ma femme à tout prix yavyakiriye gutumaze kwemera ko musubirana yaranezerewe cyane gose kubera yaravyizera yuko no mwemerera mugabo ntiyaravyiteze cyane bivanye n'ibihe twari twabanyemwo bushize ndamwankira nsubira nukuvuga abonye rero ivyo bibaye yaranezerewe cyane gose birenze mbere kuko yavuze wow afe nukuvuga ivyo naruhiye byose ubu rero ndageze ku mwanya mwiza ni ikihe kintu ukunda kuriwe gusumba ibindi byose ibintu byose bigize umupfasoni Imana yampaye nukuri ntakubeshe ndabikunda cyane ariko si ku rugero rumwe ego ababayemo ukubesha ku mugore wanje ndakunda ukuntu ari prayerful woman ako ntanasenze yosenga hamwe no wangiye no mu ntege nke yosenga kabiri ndakunda ukwanyubaha every time she call me father papa no muri telefone ndi saved papa numva yararengeje kwitwa ibyo yiyumva muri je ambona nk'umuvyeyi wiwe ariko kandi no mu miterere ateye neza asa neza ndakunda tayiwe umuravye ntiwamenya ko yavyaye ntiwamenya ko afite imyaka 4 mu rugo umenga ni mama jeune ariko ndakunda ikintu kimwe kimugiza ndakunda amaguru yiwe ndakunda amaguru yiwe ibindi byose ni vyiza isura ni top tiny top ariko ndakunda amaguru yiwe ikintu cyambere ndamukundira kurusha ibindi nuko akunda Imana adakunda Imana byongora kumukunda nubwo yo bakwije ibintu byose nifuza canke nkeneye mugabo ikintu cyambere ndamukundira kurusha ibindi byose nuko akunda Imana musa toba yikunda byongora ko nanje ndamukunda mugabo kubera akunda Imana ndamukunda vraiment cyane mbere gose rero ibindi biza byiyongereye ko ukwari ukwameze ibikorwa akora ukwafata ukwankunda novuga ngo nibindi bintu biza byiyongereye ko bituma binsunikira kumukunda cyane ariko ikintu cambere nuko akunda Imana ica kabiri ndamukunda kuko arankunda none umuntu agukunda vraiment sinoreka kumukunda kuko arankunda cyane nanje ca ndamukunda gose mbere birushirije kubera nawe arankunda arampa agaciro aranyitwararika Mana sinzi ngene novuga ahubwo ndaguhaye bizi nibika akora bikugaragariza ko agukunda akora ibintu byinshi binyereka ko ankunda kandi binyereka ko anyitwararitse novuga nk'akarorero ubujya mvugisha byonyene biranyereka ko ankunda
uburyo ndaba vyonyene biranyereka ko ankunda kuko hari igihe umuntu akuraba ukavuga mbe basha twapfuye ikintu rya muntu muga hariho n'undi muntu akuraba kaca wimva entre tafise amaso meza nukuvuga hari ukungene ariko arandaba rero yewe gati entre rya muntu vraiment arankunda ako kantu konyene kamwe agakoze karanyereka ko ankunda ukuntu asengera biranyereka kwa umwanya marako ndashaka kuvyuka mu gatondo ngiye gukora akazi nkazinduka igitwenzi akavyuka kansengera akanyatura kumugisha ivyo ntavyo ukore umuntu utamukunda atwo n'utundi tuntu tandukanye genda ni vyinshi navyo nomara. Ni ikihe kintu cyakuvuze cyane ku munsi w'ubugeni bwanyu? Akantu kamwe komite kagumi kwandikira ari nk'akabuzi ça dérange beaucoup kugera aho usanga pare yakwatse telefone buri nk'umwana umva nta droit nimwe ufise kuri telefone kuko uko uguma wishura ama message cabuze niko stress iduka. Ako kantu karankoreye ko kunyaka telefone yanje niguri singume nishura ama message kubera utuntu baguma kugira ngo akakarabura. En fait ni gaka abantu baje gukora mariage ibintu bikaba birijana kwijana top. Rero le fait comité nta wundi muntu president baramurengana president akagera hana nigwa kati nimubaze nye n'urubanza. Akantu ko kunyaka telefone karankoreye ko. Naragiye gufata robe de mariage ndagenda kuyitora mbona ndayihasira yuko byose bitunganye nasavye ngo voile ndende ya traîne ndende kose kandi c'est moyenne nagiye kuyitorera kandi mbona umenga byose birakwiye. Hanyuma denko rero ndiko ndambara umugabo arashita arambwiye ndaje kugutora sheri bashitse rero ati nimume ya voile nsanga banzaniye akavoile gatoyi ndibuka ngo byaraneze stress cyane umva bica bituma ndana mucereza bituma ndamurindiriza hanza gumaho kugira ngo bafate umwanya bave muhira bagende muri ville bongere bayishanje babahe ya indi shaka nuvuga ni ikintu cyaranteye stress ariko nararyohewe reaction yagize amaze gushika cyabwira ngo nuko ruri mwiza cyane kandi byagenze neza ntugire n'ikibazo. We speak love, you live the passion.